Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yatanguje icese ibikorwa by'ihinguriro ry'ishirahamwe Rukerebuke mu ntara ya Rutana, aho iryo hinguriro rihingura ibyankenerwa mu bisigarira by'ihinguriro Sosumo benshi bita Merance, rigiye guhingura ico bita Alcool extra neutre mu rurimi rw'igifaransa, ikoreshwa kwa muganga no gukora ibinyobwa hifashishijwe umwambiro n'ibindi. Olivier Irakiza arongoye iryo shirahamwe Rukerebuke avuga ko iryo hinguriro rigiye kuzana akunguko keshi mu Burundi, kuko ivyahora bishogwa hanze bigahingurirwa hanze ubu bigiye kuzohora bihingurirwa aha iwacu. Aho mbere aramenyesha ko amahinguriro yahora aje kugurira hanze iyo Alcool extra neutre bazohora bayironkera ngaha mu gihugu iwacu. Nizo shirahamwe ryacu twagise Rukerebuke, ariko ni shirahamwe rizoba rihingura ico bita Alcool extra neutre. Rizoba rihingura rero matière première yacu tuyikesha ishirahamwe ryitwa Sosumo, risanzwe riri mu ntara yacu nziza ya Rutana, muri les résidus du cycle iyo bita Merance. Ariyo matière première yacu tuzoba duhinguramo iyo Alcool extra neutre. Iyo Merance rero mu minsi yahera abanyamahanga baza bakayitora, bakagenda bakayitwara mu bihugu byo hanze, mu Buganda, muri Kenya, bagaca baja kuyihingura, bakahingura iyo Alcool extra neutre. Noneho twe tugaca dufata amadolari, ya madolari dusanzwe dukeneye mu gihugu tukaja kuyirangura, kandi ari twe twafurunishije la matière première. Rero tumaze kuja hamwe nabo dusangiye ishirahamwe, twaravuze ati reka dukoresha umwanya twitaba kamo kanye n'ucubahiro umukuru w'igihugu ciza cacu c'Uburundi, kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu iyo Merance dushobore kuyihingurira ngaha mu Rutana, gutyo leta yoroherwe, babantu bahora baja kuyisaba amadolari bazogabanuka. Noneho natwe iyo matière, iyo Alcool extra neutre tuzoba turiko turakora dushobore kuyishora no mu mahanga, ahubwo dufashe kwinjiza ayandi madovize mu gihugu cacu c'Uburundi. Rero iyo Alcool extra neutre harimwo igice kimwe kivamwo alcool medical ry'abakoresha kwa muganga, hakabamwo igice kindi kivamwo by'amwambiro Brarudi ikoresha. Brarudi nayo nyene yaho rirondera amadovize kaja kuyirangura muri Afrique du Sud, canke kaja kuyirangura mu Buganda, muri Kenya, mu Buhindi. Ariko ubu hariho n'ayandi mashirahamwe yo mu Kayanza, Imena canke Raya canke na Savonor nayo nyene irayikoresha iyo produit tuzoba dukora mu guhingura ry'ama desinfectant. Aya ma desinfectant dukoresha twese, no kuvuga igihugu kizoharonkera akunguko kanini gose. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza aratera intege urwaruka ko gobandanya rufata iya mbere mu gushinga amashirahamwe akomeye mu kurondera ibibateza imbere bigateza imbere n'igihugu. Nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi adasiba kugisigura, urwaruka ni ufata iya mbere. Urwaruka ni ufata iya mbere kuko biraboneka neza yuko bashoboye. Iri shirahamwe rero igituma turishigikira kandi rishigikirwa ari ubushiko yasikinye. Ubwa mbere na mbere hoho twahora turafise ishirahamwe yambaye rya leta, Sosumo risanzwe rikora isukari. Hanyuma muri ivyo biriko mu ihinguriro arico bita Merance yahora isigara, ariko vyinshi muri izo Merance zaca bigenda biriruka hanze mu Buganda, hirya no hino na hehe, kugira ngo baje kubihingura aho bazica babihinguramo. Iyo Alcool extra neutre igiye kuzoja irakorerwa ngahe Burundi, nukuri twibaza ko intambwe iboneka ko tugiye kubona ico tuba turakwa tubone tuja, kuko iyo Merance batwara ubundi tuzoca tuyihingurira ngaha mu gihugu cacu. Gutyo hariho abazoronka akazi kandi bagatanguye, ubone ko barubaka ishirahamwe arakabaza mu bazokazi bitari bakeya benshi, hamba bakore ibi bikorwa biteza imbere igihugu cyaronkera amakori, igihugu kiba cari ico gikora, hanyuma kandi umwimbu uzovuyemo uzoca ufasha igihugu. Mu kubifasha igihugu isukundi iyo Alcool extra neutre twahora tuja kurondera hanze, tuja gusoma cane hajya mu bitaro n'ahandi, harimo ibyo bita Alcool medical.
tukigiye kurondera amafaranga y'amadolari ngo tuje kwirondera hanze, ahubwo twebwe nyene tuzoba tuyifise ngazi ku butaka bwacu bw'Uburundi, kandi tutagiye kurondera matiye premier byo tuyikoramwo hanze twekwe ngaho iwacu, kandi n'ibikaju twateye ngaho iwacu nyene. Mumva vyose biva mu Burundi bigahingurirwa mu Burundi, tugaca tubikora kugira ngo natwe tubigurishe ivyo tudashobora gukoresha, ahubwo amadolari yahora aja kuronderwa natwe baje kuduhomba batuzaniye, kuko ntituzobaha iyo alcool yacu extra neutre ku buntu, bazoyigura kandi bazogwa mu mahuni ariko bazoyigura mu madolari. Arongera agatera kamo ugwaruka n'izindi cabwenge kuja hamwe n'amabanki n'amashira hamwe afasha ugwaruka kwiteza imbere no kwegera cyane amashira hamwe agenzura ubuziranenge kugira amahinguriro yabo n'ivyo bahingura bibe ibikwije amategeko. Tunera ko akanya gutera kamo n'urundi gwaruka n'abandi n'injabwenge kugira ngo bakerebuke, hame mitahi gukoresha nayo bafite ubwenge iriho. Aha niyo bashaka bakajana ukumi za page hamwe n'iziporo zacu z'igihugu za banki n'ibindi, nta kindi zikubitirwa izo banki, nta kindi zikora taho kugira ngo zishobore gufashisha abene igihugu kugwaruka kugira baronke ubwo buryo bateye kuronka ko bashobora gukora mugabo basivyumviye bizima, basivyumviye bishobora kuza bituzanira akunguko mu gihugu cacu c'Uburundi. Ico tubahanura yuko mwokorana n'abandi bapartenere bajanye no kwihweza neza ico bita la qualité, akanovera k'ibikorwa muzomiko murakora. Mukorane na bureau burundais de normalisation n'abandi baraba ico bita la qualité, tubone neza yuko le produit yacu concurrentiel ngabwi gwacu mbere n'inyuma y'igihugu, tubone ko ari nta makemwa yuko atakanenge ifise.